Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muhereye nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira ibiganiro vy'imbonesha kure JCTV. Turi kuwa 13/0 umwaka wa 2022 akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'ino munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko abenegihugu bahimbaje imisi mikuru mu mahoro n'umutekano ntangere. Murabikurikirana muri ano makuru. Haribonekeza ubukene bw'amashure n'amavuriro ni ku mutumba wa Burangwa muri komine ya Bugarama mu ntara ya Rumonge. Nibinyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko abenegihugu bahimbaje imisi mikuru mu mahoro n'umutekano ntangere. OPC Desire Nduwimana, umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, amenyesha ko hari byashitse mu turere dutandukanye aho abantu bapfuye kumvo zitandukanye. Jean Claude Nzambimana. Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko abenegihugu muri rusangi bahimbaje imisi mikuru ya Noel n'umwaka mushasha mu mahoro n'umutekano mu gihugu cyose nkuko bishikirizwa na OPC Desire Nduwimana, umuhanuzi mu byo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ngo naho umutekano wari wifashe neza muri rusangi, ngo hari vyagiye birashika hirya no hino. Ahatanga karorero ko mu karere k'uburengero abantu bagera kuri 3 batowe bapfuye, harimwo abana 2 bakivuka. Mu karere k'ubumanuko, Desire Ndayishimiye amenyesha ko hashoboye gufatwa igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kingana n'amaritiro 1100 hamwe n'amaritiro 200 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Ko mu bumanuko Rumonge mu ntara ya Rumonge kugenekerezo rya 9/0/2022 igipolisi cyateguye igikorwa cyo gukizura mu ijoro hari muri quartier Iteba. Igihe uwo murimo wariko urarangurwa, hafashwe amabido 17 yuzuyemwo mazutu ingana maritiro 580 yibwe mwishira hamwe Sojeya Satoma. Inkozi z'ikibi zarafashwe ziriko zirakurikiranwa imbere y'ubutungane. Bukeye bwaho kwigenekerezo '10/2022 igikorwa kijanye n'umusako cararanguwe muri quartier Nkayamba mu gisagara ca Rumonge. Icavuye muri ico gikorwa, hatowe ibido 15 zuzuye amazutu zuzuye amaritiro 520 y'amazutu. Ibido imwe yuzuye amaritiro 200 ya essence. Ibigunguru bitatu bigaragara bijamwe amaritiro 205. Nayo mu karere k'uburaruko, umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abanyarwanda bagera kuri 15 byavugwa ko bahunze urucanco rwa coronavirus mu gihugu cabo barashoboye gusubizwa inyuma. Eka ngo n'ibiro 27 by'urumogi byarafashwe muri ako karere. Mu karere k'ubuseruko abantu 12 baritavye Imana, harimwo 4 batanywe n'amasanganya yo mwibarabara. Komine Gashoho umusozi mugenjwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa 0/2022 abanyagihugu batoye mwibuye ikiziga cy'uwitwa Claude Apollinaire w'imyaka 21. Umuhisi yarafise ibikomere mu maso. Abamwishe ntibaramenyekana, mugabo abantu 5 bikweka ko icaha barafashwe ngo bakorwe ku amatohoza. Komine Muyinga umusozi kuganirwa itariki 22 Kigarama 2021 umugabo azwi ku izina rya Ntagahoraho Pamphile yarishe umugore wiwe akoresheje umupanga. Yaciye yiyahura mu kunywa ishano.
icatumye ivyaha bikorwa ntikaramenyekana, mugabo abajejwe umutekano bariko barakora amatohoza. Komine Gasogwe umusozi Bihogo igenekerezo rya 4/02/2022 uwitwa Toyi Innocent yazimanganije ubuzima bw'umugore wiwe. Impamvu nuko umugore yari yanse kumugururira umuryango. Iyo nkozi y'ikibi yarafashwe kugira ngo ikorweko amatohoza. Karuzi Komine Buhiga umusozi Kayange mwijoro ryo kuwa 20 uca ari kuwa 21 Kigarama umutama yitwa Barumwina Sylvestre w'imyaka 60 yarishwe ariko aratahiwe. Abakoze iryo bara ntibashobotse bamenyekana, ariko abantu batatu bikwiye ko ico caha barahagaritswe ngo bagirwe ko amatohoza. Komine Buhiga ku murwa mukuru wa komine itariki 27 Kigarama 2021 umukenyezi yitwa Kamariza Mariam yakubise umwana wiwe Keza Kimana Nazra wishika aramwica amwagiriza ngo yatutse umutamakazi Sifa. Uwo mugore ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane. Muri ako karere kose k'ubuseruko habaye amasanganya 8 yahitanye ubuzima bw'abantu 4, abashika 14 barakomeretse, ingendeshwa zabo nazo zaranonekaye cyane. Igipolisi cy'u Burundi kikibutsa ko abene gihugu bose bipfuza gutabaza ko boshobora guhamagara ku nimero y'igipolisi itariha 413. Umutumba wa Burangwa muri komine Bugarama yo mu ntara ya Rumonge haribonekeza ubukene bw'amashure n'amavuriro. Kede Ntunzwe n'Imana asanzwe arongoye uwo mutumba asaba leta n'amashirahamwe kubakira ibirasi no kubegereza amavuriro. Ni nkuru dusomerwa na Prosper n'ibitanga. Haravugwa ikibazo cyo kubura amashure akwiye, ni mu gihe kuri uwo mutumba wose hari amashuri 2. Bivugwa na Ntunzwe n'Imana Kerida asanzwe arongoye umutumba. Mutumba Burangwa hari amashure ibirasi biri mu bucimbiri bubiri. Hariho ishure Ecofo kuvuga iyi fondamental ego na amashure mato nabindi. Abana benshi rero hano ku mutumba wa Burangwa iyo ngorane turayifise, abenshi baraheba aho no muri iki gice ca mbere ho bahamaze guheba nk'abana bashika 15 bivanye n'ubukene abavyeyi bafise. Nko kuri bibirasi biri ku mutumba wa Burangwa mu cimbiri nka hose nukuri ibikoresho ntibikwiye. Akenshi nka hano nyene kuri centre Burangwa turakenye ibikoresho ibitabo, turakenye intebe, turakenye amabati, murabona ko hari n'umuroho dasakaye. Ibyo byose novuga ati turakenye kabisa ibintu nka byose biri mu biro canke byosabwa mu birasi runaka. Ntunzwe n'Imana Kerida amenyesha kandi ko ikibazo cyo kubura amavuriro bimwe mu bituma hari abapfa batarashikana ku ivuriro ari ikibazo kidasanzwe. Ni mu gihe atabara baragiza ndetse n'ivuriro birangwa kuri uwo mutumba. Aye ku mutumba wacu wa Burangwa twivuza kuri centre ku Magara. Ari bitaro tajevese nyene. Haraborohera abanyagihugu bose baraborohera kuhashika. Nta boba bava kure bigora kwivuza. Oya nitworoherwa cyane kuko birashika hari n'umuvyeyi afatwa n'imbanyi mwijoro bigasaba kumutarika, umva gukwegeranya abantu ako usanga biriko birarengerana, canke ugasanga umuntu aragwaje ntafise bwa buryo bwo kumutwara kwa muganga nk'iyo hepfo canke ivyo byose bigaca biba intambamye wa muntu agatera remba muntu mbere yo kurondera abo mufasha kugira ngo barashika kwa muganga. Uburyo duhora dukoresha umuntu agwaye akaremba kubera kubijanye no kwiyunguruza bikomera gose, abantu turarondera abantu bagaca baterura uwo muntu kundera ujo agashika yarembye na cane hariho mbere n'abashika kwa muganga kumbure bagaca batahuka ntibagaruke. Nayo kukijanye n'ikibazo cyo kwinonora imitsi, Sabimana Celestin umwe muri 5 batowe ku mutumba
amenyesha ko hakenewe ikibuga cyo kwinonora imitsi kugwaruka rusanzwe ruri kuri uwo mutumba. Ndabona ugwaruka ngaha ku mutumba wa Ntuze, ku mutumba wa Burangwa, kuri ano mashuri ya Burangwa. Ugwaruka abanyeshuri biga nibafise ikibuga binonorera ko kugira ngo nabo berekane ko bazi intuzeye inkino. Kandi saha gusa kuri aka gacimbiri n'agacimbiri kabwera nako nyene nta kibuga bafite nabo nyene abanyeshuri. Saba leta n'amashirahamwe kubakira ibirasi narijya hari ivyo batanguye kubaka bakanasaba kubegereza ivuriro. Haraye hemejwe integuro y'ibwirizwa rijanye nitegwa ko igikumu ku masezerano y'imigenderanire ajanye n'itunganywa neza y'uruzi rwa Nile hagati y'u Burundi na Misiri. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema amenyesha ko ayo masezerano agamije kwegeranya amazi y'imvura ava ku mazu haba ku mashure, ku mabohero n'ahandi, guca imifurege y'amazi maze akegeranirizwa hamwe mu gukinga amazi yahora yisuka mu mazu y'abantu, ndetse no gutunganya umugambi wo guteza imbere ibungabungwa ry'amasoko y'amazi mu Burundi. Ngo ayo masezerano kandi azogira icyo ahinduye mu gukinga amasanganya ava ku mvura nk'ivyabaye mu Gatunguru. Kwegeranya amazi yo mu misozi ahanamiye ibisagara ni igice ca kabiri, kugira ngo ibyabaye wa mwaka mu Gatunguru twafasha akarorero twafatiye ku byabaye wa mwaka mu Umushikiranganje aramenyesha kandi ivyo igihugu kizungukira kuri ayo masezerano. Cambere nuko baciye bemera ati uyu mugambi ukugizwe n'ibice bibiri amahera azova mu gihugu ca Egypt, hanyuma ko atabahinga mwakuze mufise tuzobazanira abahinga. Mwomenya ko ayo masezerano yatewe uko igikumu igenekerezo rya 24 Ntwarante umwaka wa 2021 mu gisagara ca Cairo. Chuti namwe bagenzi mwari muduteze abiri, aha niho amakuru twabateguriye kuri no munsi agarukiye. Tubamenyesha ko mubandanya mudukurikira muciye ku mbuga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram mwanditse akajambo JCTV naho butaha.